Amahoro y'Imana yongere kuba hejuru ubuzima bwawe. Ndongeye kukuramutsa. Yesu Kristo akugire neza kandi ushimira Imana kubw'ingabire y'ubuzima yaguhaye uyu munsi. Uhereza Imana icubahiro kubw'ingabire y'ubuzima yaguhaye, ikakurinda, ikakuzigama, ikakugwanirira intambara ukaba ukiri muzima uyu munsi. We glorify his name, we praise his name. Turamuha icubahiro, turamushimiye kuko ari umwami w'amahoro, agira neza, abirema kandi akabikomeza. Yesu Kristo akugire neza, akube hafi, agushoboze kandi agushigikire, akugwanirira intambara. Yes. Kiganiro rero n'ubushobozi bw'ijambo mutegurirwa kandi mugashikirizwa na jewe Nitezuwera Justin. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana zibe hejuru y'ubuzima bwawe. Yesu Kristo akugire neza. Turiko turasangira ijambo ry'Imana. Danieli igice cyaho ca gatatu ku murongo wa 44 yavuga ngo maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima, ahaguruka n'ingoga abaza abajanama biwe ati, mbega hajya ntitwatereye mu muriro abantu batatu baboshwe? Bishura umwami bati, koko nabo mugenzi. Arabarira terega, ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwo wa 4 isa n'umwana w'Imana. Rero maze iminsi ndiko ndavuga, birashoboka yuko hari ikintu kimaze iminsi kikubosha, birashoboka hari ikintu kimaze iminsi kigufasha. Ijambo ry'Imana natanguye mvuga yuko Satani atangura integuro yo kugira ngo agute mu mwibohero, hanyuma akakuboha, hanyuma akaguta mu cago. Naravuze kugutegura, navuze kukuboha, navuze no kuguta mu vyago. Nebukadineza yateguye gufata abagabo batatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, kugira ngo abate mu itanura rya kumuriro. Icambere arabitegura, ica kabiri arababoha, ica gatatu arabaterera mu muriro. Hari ibintu vyakuboshe uyu munsi vyugaye umugisha wawe, uyu munsi vyugaye amahoro yawe, uyu munsi vyugaye umunezero wawe, uyu munsi vyugaye ineza yawe, uyu munsi vyugaye urugo rwawe, uyu munsi vyugaye inyenyeri yawe, uyu munsi vyugaye ubuzima bwawe. May the Lord our God deliver your life. Imana mwijuru ibohore ubuzima bwawe. Imana mwijuru ikubohore kandi gutabare. Imana mwijuru ikubohore kandi igufashe. Ubutabazi bw'Imana bwihuse unyaruke kukugerako, unyaruke kugushikira, unyaruke kukubohora, unyaruke kugutabara, unyaruke kugukiza. Agakiza k'Imana n'imbabazi z'Imana zibe hejuru ubuzima bwawe. Yesu akugwanirire kandi akuneshereze kandi akube hafi kandi agushoboze kwa masaha arengana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka twumvirize intahe y'ivyo Imana iriko irakora muri repentance. Nabo twasengeye, Imana ikabatabara, ikababohora. Yesu akugire neza cyane. Yesu ashimwe. Mukomere Imana yacu amashi menshi cyane. Ndashimira Imana kubona mama wanje yaranzanye ngaha. Ari umumama nabako yari yarandukanije na mama. Jogesi mama wanje harageze igihe mvuga mu bantu ko yapfuye kandi agihari. Arankorera ibintu ku buryo na Jesse nitahura. Nari mfise indico gihe y'umwana wanje, nari mfise ibintu nyene byo kuguma ngwa hasi buri kanya, ariko ndashimira umuvyeyi wacu, naramwituye aransengera, ariko nubundi aranandukanye na batoya banje. Haragera igihe mama duhura ndamubonye ari nka hajya kwibarabara, naca nkati zero nkiruka nko mbonye mwamenga mbonye umuzimu. Naravuga mu bantu bakambaza mama wari hehe, abagenzi biwe nkavuga je na mama nyifise yarapfuye. Uwo mama akaba ari we mvuga ko ari we mama wanje yambyaye kandi atari we yambyaye. Arankorera ibintu ku buryo mfise inda y'umwana wanje bariko baransengera ngaha. Nabona ahantu n'itariki nari kubyarira arazirenza, zirarenga, harace imisi 2 narabyara. Ari umunsi umwe rero natwarasohotse ngaha tuvuye mu mashengesho ku mugoroba, turashika hanze. Dushite hanze nagiye numva umenga hari ikintu kije kirankubita ndagwa hasi. Niyo munsi naciye ngenda kwibaruka, ariko ndashimira Imana ubunye kuva nabyara
nibikiza sinkikibona uwo mumama kandi ndashimira Imana. Hari abantu benshi bari barantwenze ngo nta bintu by'umwana wanje ntoshoboye kugura. Benshi baravuga ko mama wanje yanyigishije ubumaraya, baradutwenga, ariko ubu ndashimira Imana. Ndicara mu rugo na mama wanje n'abatoya banje, ndabaravye ndumva umunezero kubera ubu ndi kumwe na mama wanje n'umuryango wanje hose. Kandi ndashimira Imana kubona yarama umwana wanje ari muzima, kubera uwo mama buri munsi nama ndamubona iyo bansengeye aje gutora umwana wanje mu bitaro. Ariko umubyeyi wacu yari yarambwiye umumure naca azoba, ko umwana wanje afise umugisha mwinshi cyane. Ndashimira Imana umwana wanje ni muzima, kandi ndashimira Imana yangarukaniye umubyeyi wanje mu ruhande rw'ubuzima bwanje. Amen. Barashobora kukuroga ibyo wanga mama wawe, bakagutura bakagukoresha ibyo bashaka. Nicyo gituma muri iyi minsi udasenze n'umuntu wakunda kandi nawe yakubwira, uzobona guhinduka, ubona atanguye kugukorera ibitangaza, uvuge ni uyu muntu ko twaba dukundana twakwigenze gutya. Nicyo gituma muri iyi minsi utegerezwa kwitwaza amasengesho kandi ukaba munsi y'igicaniro gikomeye cyane rwose. Dushima Imana yagaruye ubuzima bwiwe. Uribuka mama yashimye ntaye ngako abana biwe yari yarabamutwaye, arabatwara bose. Urazi ko baravyaye umwana ariko umwana bakavuga ko wapfuye iwe, kandi waramubwiye n'ibindi byinshi cyane. Twagiye tumusengera inshuro nyinshi, abasenzi kenshi baragenda kumusengera biga ku bitaro, bagenda kumusengera yaravye yatakaje ubwenge. Imana ari fantastic, tuyikomera amashyi menshi.